iyo nduma mamasha kwita umuko rega beri reka ndagutera inkuru urazi uri hano hanze kuri umukobwa utambaye impeta bugira yambaye na cyane kugenda utayambaye nambaye kwane ko ndakora akazi donc hariho nk'amahol usanga nta nakinye ntayambaye bisaba ko nshangira gutya gatonya yego Ndabaramukije cyane abakunzi ba Sandimoja TV nizere ko mumeze neza kubera ko nico namanda bifuriza buri munsi mumeze neza biranezera kandi nanje mbameze neza ndameze neza je namameze neza buri munsi Imana yaramezagiye abantu mutameze neza nko namara babwiye mwijuru hari Imana ishobora byose hari Imana ihindura amateka hari Imana ituma umuntu yarayarira mwijoro mu gitondo agahanagurwa amarira hari Imana ituma umukobwa yahora ari umukobwa ugaca mu gitondo akitwa umuvyeyi ari dufise impamvu nyinshi zotuma tubwira abantu ngo bizere Imana nawe ndabizi yuko aho ugeze uno munsi hari ibintu byinshi uba ugomba gushima Imana cyagihe wari ubona ugiye gupfa ariko Imana ikagutabara nuko rero karibu cyane kuri Sandimoja TV aruvera kuri micro inyuma ya kamera akaba ariyo ngege parfait niwe turiko dukorana murabizi mfise umutumire ngaha muramubona umukobwa mwiza akaba n'umugore mwiza atwenga neza ariko abantu benshi bakunda kuvuga ko afise umutima mubi ntavyonzi baje mbona mu masaro umwana mwiza ngira ngo baramubeshereraho ndaho meze neza ibisi myinshi cyane vraiment jewe ndakuzura bize ariko abantu benshi kuri Sandimoja TV bashobora kwatakuzi niyo rya mbere dukoranye ikiganiro reka ndagusabe widondore abantu bariko baradukurikirana bamenye turiko tuganira nande yitwa Alice ubaka ariko bamagara Berize kandi urazi yuko izina rya Berize ryamaze gufata abantu benshi bakwita Berize anose nanje namaze kuremara Alice naragiye bagenzi gaye mvuga bibaze vraiment imagine nkanavuga ngo ngiye gukorana ikiganiro na Berize Berize rameze neza nk'impamvu nyabaki wofate ko kano kanya bitumye uvuga komeza nukuri numva muri jewe meze neza kandi telefone ntirazo nambwira ko ari kibazo cabaye muri famille canke mu rugo je nyine kuba umuntu yavyutse akigora kumva aratambuka neza ni ibintu byo gushima cyane nukuri karibu cyane kuri Sandimoja nakoze reka ndagusabe wababwiye ni Berize ni Alice uno musumba barendaza gukunda gukoresha Berize cyane mu gitondo naravye film umwobo w'urukundo mbona ariko baragusengera noneho manuka muri commentaire ndaba abantu bose bandika Berize ndaryohewe n'ukuri kuba wisubiye ko Berize ndaryohewe kubusabye ikigongwe Berize rishari ba Berize muri jewe ribarera fasha risemba nagibage niyo mpamvu zakoresha Berize nta kibazo n'ukuri ni Berize abantu mumaze iminsi muri ko muramubona muri filme umwobo w'urukundo bageze kuri episode hagajena navye 12 niyo mugeze unuwa ni saison 2 episode ya 12 niyo mugezeko nage bizobandanya birashushe cyane kandi ni episode iryosha no kugenda gutumira gumuraba ntiturahagarika abantu benshi bariko baravuga bati n'ukuri turabasabye irya filme ntimuyihagarike filme hageze ahantu aho gitangura kuryoha kubera iki kiza atanguye kukwifuza azava rumva biba nabi na madodo ibiri nukuri ndabatumiye abakunzi ba Sandimoja TV abandanye bakurikirana no kuri rukundo hose barabe ibiko biraberaho nukuri ni sezo iryoshe cyane ntibacike intege ni sezo izoba ndende kandi iryoshe Berize ni umuntu umwe mu bakobwa bahitinze ariko ndakubangamira ndagutuma umukobwa kandi iyo nduma mamasha kwita umukobwa rega Beri reka ndagutera inkuru urazi uri hano hanze kuri umukobwa utambaye impeta bugira yambaye na cyane kugenda utayambaye nambaye kwane ko ndakora akazi donc hariho nk'amahol usanga nta nakinye ntayambaye bisaba ko nshangira gutya gatonya yego mugabo mama kuri ndakwinginze zuhore ugenda wambaye impeta kubera ko ngenda yifise ndayigendana kubera ko birashobora kuzoyangara ugasanga haramuna kwibeshe kurabona yuko urakajene kake birashika Berize wubatse ufise imyaka ingahe mfise 37
ariko mubeshi n'umusi ndagusabira deliverance kwa padiri cyangwa kwa pasteur. So Berize, urabizi abafanzi banyu hano hanze, urabona ko abantu benshi baragukunda, abantu benshi bakurikirana ibikorwa byanyu. Nibwo bwa mbere twakiriye hano muri Sandumoja TV. Abafanzi benshi baba bifuza kumenya ubuzima bw'abastari baba babayemwo mu buzima busanzwe, apana bijya byo muri filme, kuko Berize wo muri filme uratandukanye na Berize wo mu buzima busanzwe. Urabona yuko no muri filme umwanya wakinye uri umwana mubi, watanguriye uri umwana mwiza, mu nyuma birarangira. Ariko ushobora gusanga ari kumeze ko mbona ariyo mahoro basigaye bagoha cyane. Nanje nukuri sinzi impamvu bamazohora. Ubwa mbere je nari mvuye n'ibintu ndabishobora. Kubera siko nsanzwe meze ndi umuntu yiha amahoro, donc umuntu nyene atangorane ku muntu n'umwe, sinshwana kuva je gushikanga no sinzi gushwana n'umuntu, gusa ndanga umuntu nyene ndenganye. Urumva waca byumva nawe. Alice, muri Rukundo TV no hantu watanguriye gukinira? Niho natanguriye. Bwa mbere muhura na Sami cyangwa Ciza mwahuriye hehe, mwari muhuriye mu biki? Nta kintu na kimwe twari duhuriyeko. None kugira ngo ushobore kuza ushike muri Rukundo TV wabigenje gute? Je nasanzwe nkurikirana ibica kuri Rukundo TV. Narabakunda cyane n'ukuri, narabakunda gose. Rero ncambona sinzi ukuntu vyanjemwo, hama mbona umengo ko arondera abandi bakinye kwa musa, ndabanda pa telefone, ncambona birakunze. Warondeye manager boss wa Rukundo TV cyangwa warondeye Basami? Narondeye Basami. Murababwira ati ndifuza kwifatanya namwe, nabo baraguha ikaze, barakubwira bati karibu cyane. Nukuri bambere abana beza cyane, ntibamvunye bavuga ati nta kibazo urazo dukora ati mardi samedi uzodushike. Berize wo mu bwana butonya ukiri muto warumeze? Nari atekereje cyane. Ariko reka ndakubaze, kwereka abantu bose bama bavuga ko batekereje, nta numwe yigeze kubasara. Je narasara, uyu mwana muto nari umwana kubagana. None mwese mwari mutekereje? Nukuri nari anumye gose, ariko no mu mashuri agiye ncamo nka secondaire, kaminuza, benshi baratinya kumvugisha kuko nari ntekereje biteye ubwoba ati no umuntu ameze gute. Mugabo unyegeye tugatera inkuru, narugurukanye tugatera inkuru. Primaire wayize Igitege wanyu? Primaire nize ahantu henshi je. Nuri wenyine nugire ngo niwe wizana henshi, nanjye nizana henshi. Nize ahantu henshi atandukanye. Nyene ahantu hatagira amazina. Primaire bwa mbere nayize Tanzania gushika mu wa gatanu. Waba amaje muri Tanzania? Mu nkambi. Nitwa ngo Induta. Hajya Induta hari hegeranye n'Imutendere? Nanje nabimutendere. Umva hawuze gatongo tumenyane. Ariko nyene nshobora gusanga twari no kubonana nitumenyane bitewe n'impamvu. Yego. Usara je nagize amahirwe duhunguka nyiri mutonya. Urumva n'abantu bose tuba twarabanye muri Tanzania, mbona abantu benshi bambwira twarabanye muri Tanzania kusanga nta numwe nibuka. Yo je ndabibuka. Oya wowe waragize amahirwe? Nari navuye niga mu wa gatanu ncanshikira Igitega, ncaniga nyene primaire ndayibandanya, manca ndabana ngize Igitega muri secondaire, kaminuza niyo nayigiye. Urumva nacengo. Ariko ntuwize hano? Uraza hano jewe nize. Imagine kuva muri primaire gushika mu mwaka wa 13 muri secondaire nize ku mashuri atanu yose. Waruhirutse. Yego. Urumva yuko ari hatari. Wakunda kuvuga kangahisha? Sinawe mbere. Mpamvu ndabikwaje niko rako nzi abantu benshi barakunda kubesha, ngo je nakunda kuvuga mbere. Sinawe mbere gusa sinabi nyuma. Kubera Imana ucibona ibintu igenda yikorera, nagomba ngenduko kasi nigeze ndubura. Je narigeze kuba avaderni. Byakweli. Urazi mu bintu bintunze ndanka kubesha, ndanka kwiyemeza ikintu motive ngo nukora ko umuntu abatakizi. Narigeze kuba avaderni. Sinakurikiwe n'umuntu umwe, ariko ndibukumenga nakurikiwe n'abantu batatu ba mbere banyuma nako. Ariko urumva ko nabaye wanyu? Ariko ari wanyuma nyine. Kuko wankurikiye inyuma yari yarase, hari ibintu atari yakoze. Ega wabaye wanyuma no turifuza ngo tuvuga ati narigeze ko wanyuma. Yego, no kuvuga ngo muri secondaire wize ibiki? Secondaire nize na gisata cha electricité by'amatara nyinshi uyibona.
tutabeshanye kano kanya amatara apfuye muhira wowe ushobora kuyakora erega je nize electromechanique niyumva ko turi abafundi bawe mbona nimba hari ibintu vya mbere vyoroshe kuronkamwo ibiraka ari ibintu vyo kwinstara amatara gukora amazi vyagenze gute ntubu uri umuntu ukunda kuronka ibiraka cane cane kwa kundi nyene umuntu avyiga ariko akaguma ari umukobwa biragoye abakobwa badukengera washobora kugenda ukurira ipoto ukagenda guteranya intsinga hari hejuru donc abakobwa sindabona burira kuko no kuri tele naragiyeyo ndi mu master sinagiye ku ipoto narakura ibindi ego niyo mwaba muri urabona hamwe mugenda bakabatepe bakavuga batereka dukore en groupe aba baze gukora abandi baze gukora byarashika ukagenda ukaplika kw'ishure ni ukuvuga examen hakora umwe baguha ivy'iwawe ngati nimbara amatara 6 harimwo ibika amaprise harimwo byose uri wenyene ni ukuvuga wihenze umva ampure ashobora guturika canke iki aho uronse ubusi ni ukuvuga wari yaranja ukabikora neza atanumwe agufashije uri wenyene mba ndakubajije nk'akantu kamwe mu bintu twize mu ishure none nanje ubwanje nta nivyo nibuka kandi ndabizi ko nawe atavyo wabyibuka noneho ku bw'amahirwe muri université uca wigiki nize informatique telecommunication nanje niyo ndiko voilà urumva urabona abantu benshi bariga ariko ugasanga ibintu bigiye sivyo bari bashaka kwiga mu buto bwabo urabona turakura umuntu wese agakura avuga ati je ndifuza kuzobiki wowe muri kamere yawe warumva wifuza kuzobiki kuva kera ukiri mutoya je vraiment bifata nko muri kaminuza aho nashaka kwiga génie électrique niyo nashaka n'ubu ndumva nogenda kuyiga urumva wowe ego niyo nashaka mugare ko mahigwe make kw'ishure nize ntayari hari Chesa ko ngenda hariya ku ruhande ni givyo bindi ego Alice mu muryango wawe yakuriye mu muryango w'abavyeyi bose cyangwa yakuze atabavyeyi afise nakuriye mu muryango w'abavyeyi bose kandi n'ubu ndacafise kuri ushimira Imana felicitation merci tumaze imisi tubona ingo nyinshi salama msaza urameze neza tumaze imisi tubona ingo nyinshi abantu impamvu zituma abantu bubaka muri iyi minsi zarabaye nyinshi hari abakobwa benshi bubaka kubera ko babateye inda bakaca bahitamo kuja kubaka ariko batabishaka kubaka kubera ko babateye inda hari n'abandi baja kubaka kubera ko babuze uburyo bwo kwibeshaho hari n'abandi baja kubakishwa n'urukundo urabona nk'aba bana bakiri bato ugasanga umuntu agize ibisantima abonye umugabo mukunda cyane ariko ntazi kubaka ngo niki ntazi ngurwo niki agapfa kuja kubaka ari n'undi aja kubaka kubera ko yumva ko yaronse uwo bubakana binamurimwo muri byo byose we nihe mpamvu yaguteye kuja kubaka je impamvu yanteye kuja kubaka nuko hari hageze yego kandi rwa rukundo nta santima nta kigwa rukundo vraiment ariko Alice umugabo wawe kuri wasobanuye umugabo kuri jewe asobanuye byinshi Alvera n'umwami donc ni nka president uwo mu rugo rwanje ego nibihe bintu bitatumva woshimira umugabo wawe kano kanya kuva mumenyana ashobora kuba yarahinduye mu buzima bwawe nje ndamushimira cyane nuko duhuza vraiment ico kintu ndagishima ko ingo nyinshi izituma zinasambuka uguhuza kuyaga mushira hamwe turayaga tugashira hamwe tukumvikana ikindi nkunda by'ukuri aho ngeza kubura n'amaso yo canke aho ngeza umutima wanje ndabona ko nkunda ego n'ibindi byinshi umugabo mu mazi igihe kingana gute mu bana tubana mu nzu okay 2 ans zigomba zikwire ngo mu minsi murato tumira kuri anniversaire deko vraiment n'umwana wafise umwaka cyangwa umwaka Alice kuba umuvyeyi kuri wowe ubyumva gute kurera bikumereye gute ubibona gute kuba umuvyeyi no kwinibanga rikomeye shasi nzi ko barushe gutya kose ndanashimiye umuvyeyi wanje nuko ko umuvyeyi ni ikintu kigoye kandi kiryoshe nukuvuga ni ibintu uba winjiyemo utari ubusanzwe nko sinzira ugasinzira we mugore umuvyeyi umwana aravyuka mwijoro akarira ibiki nibi urumva nibanga rikomeye ndavyishimira gose n'ukuri noneho kurera biragoye
urabona hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo abana ugasanga umwana yakuze agize ingeso mbi bakavuga bati rero uyu mwana izo ngeso mbi afise yabitewe no kuba abavyeyi batamureze neza ivyo wowe bivuga kwiga birashika nko kujya usanga nk'ubuzima tubayemwo abavyeyi tuvyuka tugenda ugasanga nta mwanya dufise wo kwitaho ku bana tubahanure tubiyegereze basanga umwana rero akurikije za ngeso zabo bandi bana babakuranye canke usanga ibindi nyene umwana nawe usanga yumurimwo nukuri abana kenshi bagira ingeso zitandukanye muga nka jewe ndumva ko umwana wanje nzomushira ku murongo urumva yuko umuvyeyi ashobora gufata umwana we akamutransforma akamugira ikintu uwo muvyeyi yifuza ko uwo mwana aba uwo mwana akagikurikiza ego nukuri ariko rimwe na rimwe urazi ko hari igihe bavuga ngo umuvyeyi hari igihe agerageza bikanka we yari yakora ego hari umuvyeyi agerageza mugabo tuze tugerageze vyanke muga twabikoze ntibize bituveko ngo mama ngo yandeze nabi ntiyakura ngo mama ngo niyo yabitumye ngo bino biba tugerageze vraiment Arise mu buzima bwawe bw'ubukumi waba warigeze gupanga ukaba mu nzu wipangiye utabana n'abavyeyi narapanze vraiment urabona hano hanze umukobwa apanze yibana atabana n'abavyeyi bakunda kumuvuga amajambo menshi umuntu wese amuvuga uko yishakiye wowe ubuzima bwo muri ghetto wabona gute uragoye sana kuko nka jewe napanze nari ndi Gitega nca ndapanga nyene ndi Gitega akoye muri centre ville none vyagenze gute upange uri Gitega kandi wari uri kumwe n'abavyeyi kubera donc aho nabona ama déplacement kuva muhira kugana no kwishuri nkabona déplacement nkoresha ku munsi no gufungura nca mbona ko muhira cabona ko notuma nja gupanga ubwanegere kwishuri kandi bice binyoroheza no kwiga nigana n'abandi ariko muri weekend barataha muri weekend nataha cyane nyene nkagumana n'abandi ko twabana n'abandi muri ghetto nyene tubibona bamwe nandi bakobwa mugabo nukuri n'ibintu bigoye ibintu vyakugora upanze vyari bimeze donc nk'abantu b'inyuma baravuga ati nani kubera icyo giye gupanga habaye iki cyangwa nk'abahungu bashaka nyo gutemberere cyangwa basanga uza gutembera oro nawe uko kibona mba muri chambre ibaze mgajumba nyene kamwe gusanga rero biko birakuvuruga abantu benshi bakunda kuvuga ngo iyo umukobwa agiye kwipangira yibane wenyene aba ashatse kugira ngo aronke liberté yo kuza arakora ibintu muhira bahora bamubuza akaba ari byo ari kararondera kuzarakora abavyeyi batamubangamira nivyo oya sibyo si bose hariho kote imwe babakeneye kwisanzura n'abandi vy'ukuri bivana n'ikintu cyatumye bagenda gupanga uno munsi uri kurakina filme abantu bariko barazikunda ariko uzokina n'ibindi ndabizi kandi uzokenera umwana mwiza uba wimva gute biriya bintu uri kurakina umunsi papa umwana wawe azokura akazobibona sinzi ngezo ati mama ngira yari nawe bakinye nahore ndi umusazi warayibonye azavuga none mama yarigeze gusara je vraiment nta kibazo ku mwana kubera nawe azokura abona ivyo ndimwo niya nkundira akabikunda nawe azobijamwo we nyene wazokwihitiramwo je ntangwa nimwe mfise ku mwana n'ukuri bivanye na monde cinematographique uko uyibona uko ubona abantu bayibayemo ubuzima bayemo ukuntu bameze uno munsi umwana wawe yifuje kuba umukinnyi wa filime wamwemerera no mureka nuwuhe mumaro ubona uri mu gukina filime utuma uhamagarira abandi bose kubabuza bagakina filime umumaro urimwo icambe nuko ufise kwanza iyo don yo gukina ifilime ko si bose babishobora vraiment umumaro nawe urimwo nuko uba uri kumwe n'abandi ushobora kuba uri muhira wirirwa wenyene wirigura aba televiziyo wirigugirana usanga ufise ibindi vyiyumviro uri muhira mwe ugiye hamwe n'abandi mu mutwe urakura ukuguruka ukabona iba bikwiye gukora Alice tuja musozera ikiganiro cacu ibintu bitatu ushimira kuba uno musi uri mu rugo vyotuma uvuga ati jewe vraiment aho kugira ngo nsubire mu bukobwa no kwipfira vyo bari nk'ibi Saka ari byinshi none oya ashobora ahubwo hakwiye kuba byinshi cyane gose ariko nagusavye bitatu ibintu bitatu icambere nuko ubu ndubashwe vraiment ndubashwe ndo mu mama ikindi nuko ni byinshi ncambura ibyo nkora kubera ari byinshi
zituma nanje umbwira ati Alvera vraiment nukura kwe kuraba nawe ukaja kubaka bakwiye kuraba nawe ukubaka nyene nshaka impamvu yotuma nja kubaka iyo niyo nyene icyambere urugo ruraryoshe igiki kiryoshe mu rugo mbese ndagusigurira gute nibirefu Alvera cyangwa ni yamabanga aba inasenge bavugira mu cyumba ego ni byinshi bituma nukuri gusa urugo ruraryoshe nukuri ego iyo utomboye ukaronka umuntu mu byumva kumwe ni paradizo noneho bitatu bamaze kuvuga kimwe hasigaye bibiri ni byinshi Alvera nagusabye hasigaye bibiri vraiment please nzayikubwira kuri ryarigabasha twaguhanura hageze uzontumire nze kukubwira ariko hano hashobora kuba hari undi mukobwa nawe akeneye impanuro nk'izo urashobora kumubwira icambere nuko namubwira azobanze yitonde niyagenda kubaka arondere basi ngusenga kwanza Imana ikamuhubahuza umuntu avyumva kumwe naho ubundi mu rugo donc muri make en general urugo ruraryoshe murumva ko turahamagariye abakobwa bose kuja kubaka twariko tuganira na Alice akaba ari umukinyi wo muri Rukundo TV amaze iminsi ariko arabikora neza ndabizi ko abantu muzi nka Belis cyangwa ayandi mazina bitewe n'amafilme yagiye arakina reka ndamushimire kuba yaduhaye akanya tukaganira nanjye ndabashimiye cyane duhuriye muri episode ya 13 nibaza ko nzosanga warabaye mwana cyane nukuri ego turabwiriza umutware ze kumubwira ngo bantumye ngo yawe nukuri ndabimubwira kandi ndabifurije gukomeza gukundana kugira urugo rwiza rwuzuye amahoro n'umunezero murakoze cyane nanjye ndakwifurije ko kubaka parfait unasikia parfait unasikia urakoze cyane Berize ugira ibihe byiza ndabashimiye n'abantu mwese mwafashe akanya mwakurikirana kino kiganiro ariko bano n'abastare bacu buri gihe namagenda ntabajije abantu bakeneye kugukurikirana Berize bo gukurikirana ku yahe marezo sosio ni kunutse kuri YouTube na Facebook na Instagram bientôt ndayishirako ariko na Facebook abastare bo mu Burundi we baragyaraguye cyangwa nawe active amamega ya Facebook WhatsApp gisha ilimite James yose ukabata Instagram na Twitter ibaze ushobora no gusanga udakoresha telefone kanje karacari gato urumva nako karusha Haleluya turabashimira abantu mwese mwafashe umwanya mugakurikirana kino kiganiro Imana ibahezagire mugira ibihe byiza turabakunda cyane ni umwobo w'urukundo tugeze kuri saison ya kabiri episode ya 13 nibaza ko vuba nayo irasohoka muzoyikurikirana mugira ibihe byiza rero Imana ibahezagire cyane ciao ciao